gukorera nanga rero utibagira uko abo bantu bazoza kugukoresha nta muntu azokubwira ubuzima bwo muri Zambia uko bugenda akubwiza umwe azoguhenda benshi bazoguhenda zabo maze gushikayo azokubwira ati rero kuba narakuza nimba ukeneye gusubira inyuma banza ukorere iki amahera y'iki rero iryo tike kugira urikorere n'amahera bahemba iyo tike kugira urikorere n'imyaka niwe agiye kuremesha ikiganiro cy'uno munsi hano kuri Karubwenge TV. Tubaramutse cyane aho muherereye mwese, tugiye kuganira ku bintu bigiye bitandukanye. Uwo ni umwana wo mu gihugu cyacu cy'u Burundi cyiza, si umunyamahanga, si umuzambiya nk'uko mubibona ko turi mu gihugu cya Zambia, ariko numuhitira muri Zambia, cyo gituma mwumva n'ikirundi kigo kiramugora bukebuke. Sostene tukuramutse cyane, umeze neza? Ego nameze neza, ni sana. Ni sawa, turashima Imana. Karibu cyane, turagwaye ikaze hano muri studio za Karubwenge TV. Okay, mwabize. Tugiye kuganira ku bintu bimwe mbega Sostene mu Burundi muva amajahe. Mu Burundi ariko komine Matana intara ya Bururi. Komine Matana intara ya Bururi, mumva ko ni intara atakizigimenya. Aho nta ntara ya Bururi kibaho. Ubu ni Burunga. Ubu turi muri Burunga. Wowe rukari Bururiga? Rukari Bururi. So rero turi muri Burunga. Nukuvuga ko rero avuka mu ntara yaho zari Bururi, ariko ubu ariyo Burunga muri komine Matana. Sostene umaze igihe kingana gute mu gihugu cya Zambia? We maze igihe kingana n'imyaka murabyumva, maze igihe kingana n'imyaka 4 adasubiriye mu gihugu cy'u Burundi. Okay, murakoze cyane mutware Sostene. Ni kubera iki mwateze cyane? Nimukumbuye mu gihugu iwanyu ntukumbura muhira? Bakumbura muga kubera info izinizi ziba zitambuye ku cyubura n'inkumbu watewe uzigiza. So rero ati kubu dataje so kuvuga ngo nta nkumbugira cyangwa nsukwa nk'umuryango cyangwa igihugu cyakiyorutse, hari imbo zabitumye izo mbo zabarizahe ducishije ku mayanga. Man nabuciriyemo nta muntu nta muntu adafise inkumbu. Baravuga yuko n'umuntu uze n'umugizi wa nabi ategeza kuba afise urukundo rw'iki umuryango wiwe, nta muntu ategeza kuba adafise inkumbu zozo zitegereza mugabo kubera ibibazo ugenda urahura no mu gihe ubona ataho uri bubigire izo nkumbu utegeza kugenda akora zirengagiza. Ahanini ya nico gitwara ikiringo kirekire, nandi ho yaba atari ibyo bibazo umuntu agenda aracamo, umuntu aba akeneye kuba umunsi ku munsi kuzaratambye. Okay, birumvikana cyane. None nimba atari banga ushobora kuducishiriza ku mayange nk'imbo zimwe imwe canke zibiri zishobora gutuma umuntu yirengagiza inkumbu kandi azifise ku mutima bigatuma ateba gutaha cyangwa adataha niho. Okay, murakoze. Igituma umuntu avuga nirabishije ko sinzi nko kwabi. Okay. Nkurikiye igituma nk'umuntu ngituma nteba gutaha ni icyambere na mbere uraba kuntu uze ko ushobora kugira n'ikindi icya kabiri utegeza kuraba kwata icyo utahana kudataha imboko. Waragiye kurondera gutaha ugataha imboko boko naho rumva ahubwo ushitse mu bajama biza kugenda boye biragoye kweri bigoye kwakira. Izo nibo zibiri zituma umuntu agira yirengagiza, amera nk'uwirengagije umuryango mbwa ntaba wirengagije kubera awanze, amera nk'uwirengagije umuryango mukawe bitavuye kuri mu majambo make ni ingorane zo kubura amafaranga, nabyo birumvikana. None Sostene turiko turaganira buke imyaka 4 umaze ino mu gihugu cya Zambia, ubona hari akarusho byaguhaye kurusha aho ari mu gihugu cy'u Burundi? Boye oba akarusho byampaye atari ubuhome nahaboneye. Kubera ndaharura ubuzima nibereye mu
mba ngeze ku byo bita mu kizungu ati high level ngeze ku ntambwe iri hejuru niko nobivuga kubera je nari umuntu nyene avuga nari umuntu afise abavuga gute mu kirundi avuga mu cyongereza ati ni video imbona kazoza nari ujya umuntu afise imbona kazoza rero novuga nko mu gihe waje kuntora aje nk'umuntu yaje kuntora ntiyanyeretse ibyiza biri inyuma ibibi biri inyuma ahubwo yanyeretse ibyiza biri imbere naho yakweretse ibyiza bitariho yakwijeje bitahari donko urumva kuba warajino tuvuga ko wasanze warihenze wambaye nka mistake rwose narihenze inshuro zishika novuga 50 narihenze rwose none hamwe n'ibyo byose guceganya umaze kugira imyaka 4 umaze kubumba zino urumva wungutse uranicuza ufate none ubunye wo gutegura iki bigenza gute igiki uri kubategura gukora mu buzima kugira ngo kuko sibibi kugwa mu ikosa canke gukora erera ahubwo ikosa no kurikora ukagomwisubiramo niho ugize erere cyane igiki utegura kugira ngo uve muri erere waguyemo bisanzwe boye misanzwe ikintu hari ibintu batwinjije mwasa nko batwinjije mu nzi byo bita mu kirundi ati akagabo akamashu kamwe gafata imbere nyene yaje numbuza no muhira kandi ko batwinjijemo rero nta indi option yo kugira nti yo kugasohokamo ahubwo muri ako kamashu nyene mu gihe umaze kukinjiramo igukungene ugirane igukungene ukabamo bwa mbere na mbere maze kwigukungene ukabamo ugiye no kungene ugirane maze kwigukungene ukabamo urumva wamaze kuhamenyera nyuma y'igukungene ugasohoka nibyo no kuvuga ko icupanga no gusohoka muri yerere waguyemo amukisubirira mu gihugu cy'amavuki Okay, murakoze cyane mu gusozera urumujene uracari umujene hari umugore wase mu gihugu cyo Burundi oya ndawe uracari umujene so muri no minsi turabona abajene benshi ariko barahurumbira cyane kuva mu gihugu cy'u Burundi abandi baje mu bindi bihugu bitandukanye ni giki wohanura umujene uno munsi afise video yo kuva mu Burundi aho kugira ngo agire video yo gukorera mu Burundi ni giki wo muhanura nk'umuntu yakoreye mu Burundi agakorera no mu mahanga icyo no hanura urunganwe kuja imyabaga shaka ko iburumbira kuza muri Zambia ko n'ibindi bihugu numva bivuga mugana ko ndaja mugana mvuga nifatiye ko muri Zambia nk'icyo novuga coco nkabibaza ati umuntu aje muri Zambia acatunga icyo nobabwira cya mbere na mbere coco nta muntu hano hose Imana irahaheze ikintu cya mbere na mbere waba muntu ushaka kuza muri Zambia abantu harure ati ubwa mbere na mbere pasiporo nkeneye gutabuza nangahe itike nkeneye gukoresha nangahe bizoshikanayo rero tibagiye ko n'itike rizokugaruka nangahe n'umushahara ugiye gukorera nangahe rero tibagira ko abo bantu bazoza gukoresha nta muntu azokubwira ubuzima bwo muri Zambia uko bugenda akubwiza umwe azoguhenda benshi bazoguhenda kuko zabo maze gushikayo azokubwira ati reko banarakuza nimba ukene gusubira inyuma banza ukorere iki amahera y'iti rero ryo tike kugira ubikorere n'amahera abahemba iyo tike kugira ubikorere n'imyaka ko je ndibuka itike ryo kuza no kugaruka nayikoreye imyaka 2 ku itike gusa rero hariho n'ibindi bintu baca bavuga biharaje abosi ubu ngano bwa benshi na benshi ababikoresha naye ndavuga yuko nagerageje kugira rusasuma abakunda kugira ibyo bintu n'abanyamakamba
bo mu ntara y'Amakamba. abo mu ntara y'Amakamba barakunda kugira Yahahoze kera nawe ni Burunga. Abanyamakamba nibo bakunda kugora abakozi. kugora abakozi bakunda kubwira ko ngo amahera wagize naho mu kukuza nawe warakwereka yuko ari umumarayika mugabo mumaze gushika ino yabihinduka kubera intunzera kubera idayimoni y'amahembe. Okay, Sosteni tugushimire cyane ku mwanya waduhaye bagenzi. Sinabaharura abakene. Okay. Bazobanze bagire nti bazobanze baharura amahera yose bakoresheje. Barabe yuko atakintu mu gihe wowe uri kurakorera mu gihugu ciwawe c'amavuki. Amahera yo kutoshobora kuyakoresha batera imbere. Uko zohoro abazohura bahomvye umwanya n'amafaranga. So umuntu wese ategereza kugira abantu uvyumvire ko bahungu muri kino gihugu ca Zambia no kubwira yuko 99% bajino bakozi bagwaye imitima weri yahamuka mu bisanzwe nari kubabwira byinshi mugabo okay byinshi nzobibabwira bikurikira nzobibabwira bazogo bakomeze kudutega amatwi gusa benshi na benshi nzogenda ndabibiri baga uzorugwa munaze kuvuga ngo Sostene ni avuze. Murakoze cyane twizere ko abajene bavyumvise bajene barundi bene wacu basore mukiri bato mu gifise inguvu ufise inguvu ntihagire ugusuka ngo turagiye muri Zambia cyangwa mu kindi gihugu mubaza umushahara ugiye gukorera binakunze mugirene mandikiranire urupapuro woka bafise inguvu ukaparovena no kuba uronka miliyoni 2 aho kugira ngo dushire mu itike dabe ibindi bintu biyungunganyamwo kugira ngo ugirene ubikore ngaho mu Burundi urashobora kugira nte gutera imbere kumutunga intwaro. Okay, nabyo birashoboka amafaranga urashobora kugira nte kuyaronka ntibazobahende ngo mu mahanga ngo niho ari amafaranga simisi yose mu mahanga amara amafaranga hari abataye ubuzi bwinshi bwabahemba neza bagenda ngo bibucamira mu mahanga birangira bigoranye. Tubashimire cyane mushikare mudukurikira hano kuri Karubwenge TV tubasabe kugira subscribe share kugira ngo ikiganiro gishike kure n'abandi benshi bacumve ntihazobura ugifasha. Murakoze cyane naho Gutaha.